amahoro neza. Je ndibaza mbe ni kubera iki hari abanyagisagara batubahiriza ingingo zafashwe n'indongozi. Benshi mu baba mu gisagara ca Bujumbura izo ngingo mwarazumvise, ariko uyu munsi twagira turabire hamwe ingingo abanyagisagara batubahiriza kandi zashizweho ku neza yabo. Iya mbere, guca ku kiraro co hejuru kiri kw'ibarabara Boulevard de. Reka dusubire inyuma gato kugira mu bitahure neza. Ico kiraro catanguye gukora itariki 19 Kigarama 2019. Intumbero kwari kugira ngo bakingira abantu baca kuri iryo barabara Boulevard de. Inyuma yaho hakurikiye iki? Naho ikiraro cubatswe hari abantu batagicako kandi si bishasha. Mu 2021 musitanteri wa komine Mukaza yatangaje ko itariki imwe mu nyonyo uyo mwaka nyene abantu batazoca kuri ico kiraro bazocibwa ihadabu. Itariki 12 2022 abajejwe umutekano bariko baraca ihadabu abantu bariko baca munsi y'ico kiraro. Uwafashwe yatanga 10,000 vy'ihadabu. None ubu bimize gute? Kuko namwe mubibona uyu munsi hari abantu bajabuka ibarabara baciye munsi y'ikiraro. Abashimye kuvugira kuri mikro yacu baratanga igituma batajabuka baciye kuri ico kiraro. Kuno munsi navuga ati naciye kubera ko ngwaye kuguru ndacumbagira. Bafise ikomera hano mu kuguru. Kumure kuduga escalier irashobora kungora gato. Ico gituma nasimye guca hasi ariko siryamye naciye nabivuze naranaciye nkomeye. Kumva zuko ushobora gusanga ndiko ndihuta. Chaye ku makuru mfise amwe nubwo je ntabitinya. Hari amakuru avuga ko abaduze ku kiraro rimwe rimwe bahana amasanganya. Ngora n'abasuma gutegera hariya hejuru. Abantu benshi bahitamo guca mu nzira yo munsi kubera ikiraro benshi bavuga ngo kirabavuna ngo kiraduga cyane. Kenshi na kenshi iyo ari ku mugoroba kubera hamaze iminsi amatara yahorako barayatwaye. Bana bo mw'ibarabara barayatwaye. Rero benshi baratinya nko ku mugoroba kubera haba hatabona. Benshi ntibaprefera gucayo kubera kenshi hari igihe usanga babambuye ibintu bafise bakabiba n'ibindi bigenda bitandukanye. Izindi mvo zishobora gutuma abantu batajabukana kuri ico kiraro ni izihe? Ubwa mbere, abantu bashaje, abantu bibungenze, abantu bagendana ubumuga, abo ntibashobora kuduga ingazi zica kuri ico kiraro. Ubwa kabiri, hari abantu batinya gusahurwa kuko mu misi yahera hariho abasuma basahura abantu baciye kuri ico kiraro. Ingingo ya kabiri tugiye kuvuga, guca muri gazo impande y'ibarabara. Iyindi ngingo yafashwe nibuza abantu guca muri gazo iteye hagati y'amabarabara abiri yagutse bita autoroute. Abagenda n'amaguru barabasigarije utwo tuyira mubona. Naho biruko hari abatavyubahiriza. Irabire namwe izo nzira ziri muri gazo. Mbega ingaruka mbi nizihe? Kubera kutubahiriza izo ngingo ziherekeza amategeko yo mw'ibarabara, amasanganya aba menshi. Nkuko tubisanga mu cegeranyo c'ubushikiranganje bw'umutekano, mu 2022 mu gisagara ca Bujumbura habereye amasanganya yo mw'ibarabara angana 4,142. Mwomenya ko mu Burundi bwose uyo mwaka nyene habaye amasanganya yo mw'ibarabara angana 6,059. None mubona ho kugwa iki kugira izo ngingo zubahirizwa?